Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka hanini cane ku gisata kirabana n'umutekano, cane ku biriko biraba mu nzego zicungera umutekano w'umukuru w'igihugu ndetse no ku biro vy'umukuru w'igihugu kwa Ntare Hawuzi. Ni mu gihe ibintu bitifashe neza mu nzego zicungera umutekano wa Perezida Varisito Ndayishimiye. Ku munsi w'ejo twarabashikirije inkuru ivuga ingene umutekano w'umukuru w'igihugu ushobora kubangamirwa umwanya n'umwanya bitewe n'ibikoresho vy'itumatumanako agenda arakoresha iyo abaja yose. Ni mu gihe kandi muri uno mwanya ho tugiye kugaruka ku vy'intwazangabo zicungera umukuru w'igihugu, aho bivuga yuko hari ukutumvikana canke se ukutizerana kuri mu bacungera umukuru w'igihugu cane bava mu ikambi y'abapolisi yahoze yitwa API. Ibintu rero ntivyifashe neza mu nzego zicungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu, haba mu basirikare bo muri BSP haba no mu bapolisi bo muri API. Mu ntango z'ukwezi guheze kwa Mukakaro twarabagejeje ko ivyagaruka rya Lieutenant Colonel Eric Ndikumagenge ndetse na Major Barthelemy Sindaye, aba bakaba bari bagirijwe ko bivye amafaranga Perezida Mahamat Idriss Deby wa Chad yasigiye abasirikare bari bajejwe umutekano wiwe mu rugendo yarimwe mu Burundi. Tubibutse ko uwo mukuru w'igihugu Mahamat Idriss Deby yashitse mu gihugu c'u Burundi kugenekerezo ya 30 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2024 ndetse akanifadikanya n'igihugu c'u Burundi kwingina imyaka 62 iheze Burundi buronse nahe yo kwikukira. Ivyo rero si ivyo gusa kuko tubandanya kubageza ko amakuru y'ibiriko biraba kuri uyu munsi. Kandi mwijoro biravugwa ko hari abandi batatu nabo baraye mu ibohero rikuru rya Mpimba. Abo hakaba harimwo aba colonel de police babiri ndetse n'umumajor de police. Vyose tuza kugaruka ko muri ano makuru, vyose nimuze gucikanwa. Ese abo baragizwe iki ntuze gucikanwa? Bamwe bati imwe mu nkuru tubandanya gukurikirana ico bikoze ngo mu nzego nyinshi z'umutekano cane mu nzego zijejwe iperereza no mu nzego zikomeye nk'izo zicungira ubuzima bw'umukuru w'igihugu haraboneka ukwinubana gukomeye cane. Abantu babaye muri izo nzego batizigiranye ndetse bamwe ngo bakaba bameze nk'abacunganye, bamwe bita bo kwa Ndayizeye, abandi bakitira Reverend Ndikuri, abandi bakitirira umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Muti vyifashe gute? Turaje tubice irya nino. Nemuge kandi ikibazo c'igitoro cagumye kuba umuzibuye ngaha i Bujumbura, aho kuronka igitoro ku masasiyo kiba kiriko bikomeje kugorana. Ni mu gihe hariko haratangwa ibiturire cane ku nzego zakabaye zireberera iryo tangwa ry'igitoro mu gihugu, aho turavuga nk'urwego rw'igipolisi ndetse na bamwe mu bakozi b'iperereza bitwaza ico bari cyo kugira ngo baronse bagenzabo igitoro, mu gihe abandi batonze ku mirongo, abanyagihugu bato bafise imiduga yabo yunguruza abantu bo batariko bararonka igitoro. Ivyo rero bikabandanya gushira inyuma cane igisata cyo kwiyunguruza ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko biriko biragorana. Mbere bamwe bo bakaba banatangaza ko bamaze kumenyera rwose gutambuka n'amaguru baja ku kazi canke se bava ku kazi batashe muhira. N'ibindi vyinshi vyose birabana n'ano makuru, vyose ntuze gucikanwa, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza, uyasangize kandi bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabigezweko. Aho uri hose rero mu gihugu c'u Burundi, mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero, mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana barere mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabahaye kaze muri ano makuru. Reka ano makuru yacu tuyatangurire kubirabana n'umutekano w'umukuru w'igihugu, aho ibintu bitoroshe cyane hoba mwikambi y'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu ndetse no mwikambi y'abapolisi bacungera umukuru w'igihugu. Intwazangabo zitatu rero zicungera umukuru w'igihugu nazo zaraye zinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba, nkuko tuza kubigaruka ko ibintu ntivyifashe neza mu nzego zicungera Perezida Ndayishimiye, haba mu basirikare mwikambi yabo ya BSP, haba no mu bapolisi mwikambi yabo ya API.
Mu ntango z'ukwezi guheze kwa Mugakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2024 twarabagejeje ko hahagaritswe intwazangabo zibiri zo mwikambi zo mu basirikare bacungera President Ndayishimiye BSPI. Abo akaba ari Lieutenant Colonel Eric Ndikumagenge ndetse na Major Barthélémy Sindaye. Abo bari bagirijwe ko bivye amafaranga President Mahamat Idriss Déby wa Chad yasigiye abasirikare bari bajejwe umutekano wiwe mu rugendo yaherukamwo mu Burundi. Amakuru rero yo kwizera yaraye atumenyesheje ko hari izindi ntwazangabo zitatu zicungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu nazo zaraye zinjiye ibohero. Ntituraronka amazina yazo akwiye neza, ariko twamenye ko muri abo batatu harimwo Colonel de Police Marie Chantal Munezero, uyu akaba avuka mu ntara ya Bubanza. Harazimwe kandi Colonel de Police Christian Batazira Muganga avuka mu ntara ya Muyinga ndetse na Major de Police Mire avuka mu ntara ya Makamba. Izi ntwazangabo zose zikaba zegukira igipolisi kijejwe gucungera inzego API, zikaba kandi mu bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu. Ntituramenya neza ico izo ntwazangabo zagirizwa, ariko abo twavuganye haba muri API canke se muri BSPI bose batubwiye ko imyidogo ari myinshi cyane mu bacungera umukuru w'igihugu. Bose twumvise bidogera abakuru bayo makambi. Abo akaba arimo General de Brigade de Police Alexandre Muyenge Batazira Mana Alex atwara API ndetse na General de Brigade Richard Banyankimbona Batazira Kirapanze atwara BSPI. Ngo birashoboka ko n'izi ntwazangabo zo muri API zoba ziriko zizira amafaranga yatanzwe na President Mahamat Idriss Déby w'igihugu ca Chad, nk'uko biriko biravugwa muri kano kanya. Gusa mu makuru tutari twaronka neza tuza kubashikiriza mu mwanya uri imbere, akaba ari n'ibindi bashobora kuba bariko baragirizwa. Ngo rero hari ukwinubana gukomeye cyane mu nzego z'umutekano zikomeye. Ni inkuru tubandanya gukurikirana ico bikoze mu nzego nyinshi z'umutekano, cyane cyane mu nzego zijejwe iperereza no mu nzego zikomeye nk'izo zicungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Ngo haraboneka ukwinubana gukomeye cyane. Ni mu gihe muri no minsi abategetsi nabo batariko baracana uwaka, cyane cyane bivugwa hagati y'umukuru w'umugambwe umukuru w'igihugu ndetse n'umushikiranganje wa mbere aho akaba arimwe Reverend Ndikuriyo Voice Ndashimye ndetse na Gervase Ndirakobuca. Ngo abantu babaye muri izo nzego rero zicungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bategetsi batandukanye bakomenga mu gihugu babaye batizigeranye, bameze nk'abacunganye. Bamwe bakita bo kwa Ndayizeye, abandi bakitira Reverend Ndikuriyo, abandi bakitirira umushikiranganje wa mbere Gervase Ndirakobuca. Abari muri izo nzego kandi bakaba bakunze kutumenyesha ko abakora basigaye bategana imyereka n'imitego kugira hagire abapfungwa n'abirukanwa muri izo nzego bagirijwe amakosa. Ni mu gihe kandi uworonka amazina akwiye n'amafoto y'izo ntwazangabo za API zinjiye mu mpimba nawo n'uwo menya neza icyaha bashizwe ko nawe yogira ico adushikirije akabidusangiza nako tukabigeza ku barundi bakumva ingene vyose biriko biragenda mu nzego zo hejuru. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru akirabana n'igisata cy'umutekano hari byinshi tuza kugaruka ko. Gusa muri kano kanyereka tubageze ko ivyo benshi bamye badusaba, abo akaba arabakurikirana cyane Umuhuza TV. Mu yandi makuru kandi benshi bariko bibaza niba koko Christian Mupenzi yoba akiri muzima. Bati iperereza niritange ihumure. Kwigenekerezo ya 15 ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2024 isaha 11 z'umuhingamo, umunyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura yitwa Christian Mupenzi yaranyurujwe n'abantu bari mu modoka voiture Toyota Probox yera ifise ibiyo bitabona. Christian Mupenzi yakuwe kwibarabara rya gatandatu mu Bwiza. Iyi modoka ni nayo kandi yarimwo abanyuruje umudandaza yitwa Guy Armand Kumana, nawe yakuwe kwibarabara rya kabiri mu Bwiza mu gihe yaravuye ku biro vya police judiciaire. Hakaba naho hari kugenekerezo y'umunani Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Vyaramenyekanye ko kandi uyu Christian Mupenzi yanyurujwe n'iperereza.
Imodoka yanyuruje Christian Mupenzi yaramenyekanye mu nyuma ko ari imodoka y'icegera cy'umukuru w'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Ico cabaye ikimenyetso ca mbere gikomeye ko Christian yanyurujwe n'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Mu nyuma amakuru yo kwizera yarashikiriye umuryango wa Christian Mupenzi aremeza ko apfungiwe mu gasho k'iperereza hafi ya Katedrale Regina Mundi. Harigeze kubaho kandi igihe ko Christian agira ajanwe muri pariki, umuryango urajayo urarindira urabura. Mu nyuma rero niho umukenyezi wa Christian Mupenzi yishikiye mu iperereza aribonera umushinga ntahe wiwe aranamushira impuzu. Gusa amakuru dufise akavuga ko Christian Mupenzi ico gihe yari ameze nabi cyane kubera amahiri yakubiswe, yoba yariko ngaravugwa kugira azojanwe muri parike yarakize inguma. Hoba hari kandi inkuru idahumuriza. Kuva mu ndwi iheze hari inkuru iriko irahanwahanwa cyane mu bakunzi ba Christian Mupenzi ivuga ko yoba yaramaze kwicwa. Nta cemezo cyayo dufise kijanye nayo makuru, gusa birahambaye ko iperereza ry'u Burundi ritanga umuco ku hantu ripfungiye Christian Mupenzi n'ukungene amagara yiwe yifashe. Nivyumvikana ingene iperereza riha ubasha bwo gupfunga umuntu ryiho ubasha bwo gupfunga umuntu amezi 2 n'imisi 16 ritigeze rimujana muri pariki, nguko nuguhonyora amategeko. Hano twibutsa ko kandi uwa mbere abazwi ikibazo ca Christian Mupenzi ari Elifazi Niyongabo, uyu akaba ari warongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Wa kabiri ni Domitien Niyonkuru arongoye iperereza mu gihugu hagati, ari nawe atanga impusha zo kunyuruza abantu mu ntara. Wundi yama abizi ngo ni General de Brigade Emmanuel Ndayiziga, umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'iperereza SNL. Akazamo kandi wa nyuma bazwi ibi vyose bikorwa n'iperereza akaba ari General Major Defonse Barurema atwara SNL. Abo bantu ngo ntibave mu gacerere bahumuriza umuryango wa Christian Mupenzi bamwerekane. Ikindi kandi gihambaye twokwibutsa nuko imodoka yanyuruje Christian Mupenzi ari nayo yanyuruje mu rwizatunga Gaye Armand Kumana indwi imwe imbere ya Mupenzi. Gaye Arma we ntarigera asubira kuboneka kuva afatwa. Iperereza ngo ntirikwiriye kunuma ku kibazo ca Gaye Armand Kumana. Imiryango y'ababomi yose irakeneye umuco kugira ngo bamenye ingene ababo babayeho ndetse n'ingene amagara yabo yifashe muri ino minsi. Ayo rero niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzucikana nayo dushikirize, usangize no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV Imana ibahezagira mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.